Mwiriwe neza abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza murereye hose hirya no hino mw'isi turabifuriza amahoro y'Imana cyane ndetse tunabaha ikaze abatwumviriza ngaha kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV imboneshakure imwe rugenda ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta adafise ivumbi agaruka ku bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Burundi News TV rero aha niho honyine ushobora kumviriza amakuru agezweho aravugwa hirya no hino ku isi. Turi kuri uyu wa kane kwigenekerezo 24 Gitugutu 2024 ndabahaye ikaze mu makuru akomeye cyane makuru yihuta kandi agezweho dore ingingo nkuru tugiye kugaruka canke tugiye kwibandaho ngaha muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Amakuru yihuta hadafise ivumba akomeza kugenda haratugera by'umwihariko mu nyuma y'iko amatora yimirijwe nga mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse abayobozi bagiye batandukanye mu ntwaro zigiye zitandukanye bakaba bakomeza kugenda barasaba by'umwihariko abo bakuriye yuko bokora ibishoboka byose ndetse bakaba amaso mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko hatagira umuntu numwe yogira icyo akora mu bikorwa bigendanye no guhungabanya ndetse by'umwihariko no gutoba amatora yimirijwe nga mu gihugu c'u Burundi. Hari abakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko bateye impungenge n'uburyo abafungwa bamwe na bamwe bariko barakugwa mu mohero bakajyanwa mu bindi bice bigiye bitandukanye bitazwi ndetse ntibasubire kuba bobonwa cane cane ngamwe ibohero rikuru rya Gitega ndetse by'umwihariko na Mpimba harakomeza kugenda hibonekeza abanyururu bamwe na bamwe bariko barajyanwa ndetse bakariko barajyanwa n'abajejwe igendereza nga mu gihugu c'u Burundi ndetse amakuru yihuta aravuga ko by'umwihariko bariko barajyanwa muri Cibitoke kugira ngo babashe kuba bogandagurwa mu nyuma yo kuborezwa igufwa. Abacungerera ibohero barafise umutima uhagaze ndetse n'amakenga bavuga ko by'umwihariko babajwe ndetse banabangamiwe n'ibikorwa bikomeza kugenda biragaragara canke ibikorwa bikomeza kugenda biratangazwa nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira kugeza ubu ngubu nyene by'umwihariko hari undi munyururu yamaze kugenda aranyuruzwa nk'uko amakuru yama aradushikira ndetse igitangaje kinateye impungenge nuko rero bajyanwa nibagaruke ndetse ukibaza uburyo rero by'umwihariko umuntu aba arafunzwe guhera mu mwaka wa 2015 gushika 2024 agasubizwa muri parquet nk'uko amakuru yama aradushikira. Uburundi kandi bwongeye gushyirwa ku mwanya wa mbere mu bihugu ngaha by'umwihariko bifise abanyagihugu binjiza amahera makeya nk'uko amakuru yama aradushikira. Nubwo Evariste Ndayishimiye by'umwihariko akora ibishoboka byose akavuga ko Burundi ariko arakora iyo bwabaga kugira ngo bubashe kuba bwogarukana amahoro n'umutekano ndetse by'umwihariko kugira ngo Burundi bubashe kuba by'umwihariko bwotera imbere ndetse no kubahiriza imbona kazoza Burundi bwihaye kuba buteye imbere mu mwaka wa 2020 by'umwihariko na mu mwaka guturuka 2020 guturuka mu 2040 gushika 2060 by'umwihariko bukaba burateye imbere. Amakuru yihuta adafite ivumbi aragaragaza ko Burundi bukomeje kugenda buragurwa by'umwihariko n'ibibazo by'umutekano nk'uko amakuru yama aradushikira. Muraza kunyemerera tugaruke no kuyandi makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa mu nyuma y'inama ikomakomeye cyane by'umwihariko yabaye by'umwihariko y'abashikiranganje bagiye batandukanye by'umwihariko nga mu gihugu c'u Burundi ikaba yarabereye by'umwihariko ku kirimba kitiriwe umwami Ntare Rushatsi nga mu gihugu c'u Burundi irongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaje kugenda hirigira hamwe rero by'umwihariko ibikorwa bigiye bitandukanye by'umwihariko bigendanye by'umwihariko ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye n'umutekano no kubahiriza agateka kazina muntu nga mu gihugu c'u Burundi ariko by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko nubundi hakomeje kugenda hibonekeza ibibazo bigendanye n'umutekano muke cyane mu gihe kandi Burundi buriko by'umwihariko buri mukiriyo bucece by'umwihariko mu nyuma yo kugerageza kunamira ibiziga by'abasuda bishika kuri 80 by'umwihariko byaba biherereye ngaha mu buruhukiro bw'ibitaro bya gisirikare nk'uko amakuru yama aradushikira. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa ngaha ku butaka bwa Kongo by'umwihariko aho hatari kuboneka ubwumvikane hagati y'umwari wa M23 ndetse n'igihugu cangora nk'uko amakuru yama aradushikira. Turagaruka mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'ayandi makuru menshi cyane akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Mwese turabahaye ikaze nimba rugamije senga rero cyonda kwanditse sabone kugira ngo ucora abana natwe 5 kuri 5 ucyura kurikira amakuru n'ibiganiro byacu tubandanya kugenda turabashikiriza canga se tubandanya kugenda turabahereza muri rusange.
Ndabahaye ikaze kandi by'umwihariko ku bandi mugenda muratwumviriza murere mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko abari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kugenda muramererwa neza cane. Mwese ndabahaye ikaze, reka tuyatangurire ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mugenga mu gihugu c'u Burundi himirijwe amatora mu mwaka wa 2025, amatora akomakomeye cane, ndetse inzego z'umutekano z'u Burundi zikaba ziriko zirakora iyo bwabaga n'ibishoboka byose kugira ngo amahoro n'ituze bibashe kuba byo kwibonekeza, ndetse by'umwihariko here kutagira umuntu by'umwihariko yongera guhungabanywa. By'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko abanyagihugu bakomeje kugenda baratakamba bavuga ko babangamiwe n'ibikorwa by'imbonerakure. Imbonerakure ndetse n'abajejwe ibikorwa bigendanye no kurondera abakoze ibyaha cyangwa abakora mwigendereza barakomeza kugenda baratungwa gatoki mu bikorwa bigiye bitandukanye, biriko biratuma by'umwihariko abanyagihugu benshi barahungabana ndetse abandi bagapfa, abandi bakagenda banyuruzwa nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Kugeza magingo aya ngaya rero nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, usibye abantu basanzwe canke abanywanyi b'indi migambwe igiye itandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, abatari bakeya barakomeza kugenda baranyuruza abantu benshi cyane nk'uko amakuru yama aradushikira. Mu minsi iheze nibwo nababwiye inkuru y'umunyururu yitwa Colonel Moporo yaje kugenda aranyuruzwa akongera kujya kwicwa. Hari uwundi munyururu by'umwihariko yaje kugenda aranyuruzwa aho yasohoye mu ibohero rya Mpimba aca ajyanwa n'iperereza, by'umwihariko akaba yitwa Richard Ndayishimiye. Abakozi b'iperereza barinjiye baramusaka ntaco by'umwihariko bamusanganye, ariko baca bamujyana. Bamwe rero baravuga ko yahowe ko yo bari by'umwihariko yahora aganira kenshi na Colonel Leonidas Hatungimana batazira Moporo, nawe by'umwihariko yari yajyanyweho by'umwihariko mu minsi iheze. Richard Ndayishimiye aravuka muri komine Mukike mu ntara ya Bujumbura, by'umwihariko aramaze imyaka 4 mu munyururu ku mvo za politike. Bakiza rero by'umwihariko abakozi b'iperereza bari bafise intumbero zibiri. Iya mbere ko ari ugufata uwo by'umwihariko yaraduhaye amakuru, nk'uko amakuru yo maradushikira watanze amakuru ajyanye n'ingene Colonel Moporo yasohowe by'umwihariko akajyanwa mu iperereza, nk'uko amakuru yamaradushikira twari twanabibatangaje. Icyo gihe by'umwihariko cyabapfuye kuko by'umwihariko amakuru by'umwihariko asa by'umwihariko aratangwa n'abakozi b'iperereza ndetse n'abo mu ibohero, mu bapolisi bacungera ibohero ndetse no muri bamwe mu bakozi b'iperereza. Intumbero ya kabiri yari iyo gufata rero telefone ya Colonel Moporo, nicyo cyari kibagendeye. Ibi bintu biranyuranye n'amategeko. Abafungiye by'umwihariko mu ibohero rya Mpimba baba bari mu minwa ya Parikwete cyangwa se mu minwa y'ubushikiranganje bw'ubutungane. Ntibyumvikana ingene rero basubizwa kwa OPG muri documentation. Kenshi abasubijwe by'umwihariko muri documentation baraborezwa igufwa kugira ngo by'umwihariko babemeze ibyo bashaka. Ibi byose biri mu gatwe by'umwihariko ka General Major Ildefonsi Habarurema atwara urwego rujejwe iperereza nga mu gihugu c'u Burundi. Ibi byose birakomeza kugenda biratera umutima uhagaze nk'uko amakuru yama aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusomera. Usibye ibikorwa nk'ibi ngibi kandi by'umwihariko no mu banywanyi y'ibindi migambwe igiye itandukanye isanzwe idahuza ivyiyumviro n'uri ku butegetsi, harakomeza kugenda hibonekeza by'umwihariko ibindi ibikorwa bigiye bitandukanye bitari byiza bigendanye no kunyuruza abantu, nk'uko amakuru yama aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusomera. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko harakibazwa ibikorwa bigiye bitandukanye by'umwihariko bikomeje kugenda birakorwa kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe nga mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo yararongoye inama y'umutekano ikomakomeye cyane, ndetse yari irimwo abashikiranganje bagiye batandukanye, ndetse yigiraga hamwe rero ibibazo bigendanye n'umutekano ndetse n'uburyo wabungwabungwa cyane mu gihe himirijwe amatora nga mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yavuze ko umutekano ari ryo singi giterambere, ndetse by'umwihariko umutekano mwiza uzofasha abarundi by'umwihariko kugera ku mbona kazoza bihaye. Ahamagarira by'umwihariko abajejwe iby'umutekano gushyiramo ingufu, ndetse akaba yaraje kugenda arabasaba by'umwihariko ko icyo babura cyose yo kibashikiriza, ariko
amahoro n'umutekano bigasagamba nga mu gihugu c'u Burundi. Mu Burundi harakomeje by'umwihariko harakomeje kugenda hagaragaza ndetse by'umwihariko harakomeje kugenda hibonekeza by'umwihariko ibikorwa bigiye bitandukanye bikomeza kugenda birahungabanya umutekano, haba imihari igiye itandukanye ndetse by'umwihariko mu gihe kugeza amagingo aya ngaya by'umwihariko mu gihe amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira agaragaza ndetse by'umwihariko akanerekana neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biragaragara ndetse biranerekana neza yuko by'umwihariko amakuru yihuta by'umwihariko ariko aremeza ko Uburundi bwoba buri mu kiriyo kitigeze kiratangazwa, aho ibiziga by'abasoda bishika kuri 80 by'abapfiriye mu cibira ari byo biri mu buruhukiro bw'ibitaro ngaha by'umwihariko mu bitaro bikuru bya gisirikare biherereye mu gisagara ca Bujumbura. Uburundi burakomeje kugenda burahangana n'ibibazo by'umutekano muke, mu gihe kandi ari nabo bafatiye mbere mu kujya kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza amagingo yanga kandi Uburundi burakomeje kugenda burahangana n'ibibazo bigiye bitandukanye. Burundi bwarashyizwe mu myanya ya mbere by'umwihariko mu minsi iheze mu bihugu bisanzwe birafise ibibazo cyane cyane bigendanye n'umutekano muke ndetse n'ubukene, ariko kandi Uburundi bwongeye gushyirwa mu bindi kundi mwanya wa mbere mu bihugu bifise abanyagihugu binjiza amahera makeya, nk'uko amakuru yama aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza amagingo aya ngaya kandi by'umwihariko Uburundi burakomeza kugenda buragaragara cyane mu menyeshamakuru bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, bamwe bakaba bagaragaza neza yuko by'umwihariko ari nayo mpamvu ikomeza kugenda iratuma by'umwihariko abanyagihugu benshi mu Burundi ndetse n'abandi benshi barananiwe ko boza gushora amahera yabo nga muri kino gihugu c'u Burundi mu gihe cyugarijwe n'ubukene, nk'uko amakuru yama aradushikira canke aradusumira. Uburundi bwarashyizwe ku mwanya wa mbere by'umwihariko mu bihugu 10 byo muri Afrika rero bifise abanyagihugu binjiza amahera makeya kurusha abandi. Igihugu c'u Burundi nicyo rero cyashyizwe ku isonga mu bihugu 10 byo muri Afrika bifise ubukene, ndetse n'abanyagihugu babyo bakaba bayinjiza amafaranga makeya. Ibihugu nka Somalia, RDC ndetse na Niger nabyo byaragaragaye kuri uru rutonde mu myanya ya mbere. Ibihugu byinshi bya Afrika rero igice kinini cy'ibikorwa rero by'ubukungu biboneka mu rwego rudasanzwe by'umwihariko ibi birimo ubucuruzi buciriritse, ubuhinzi ndetse n'ubundi buryo rero bw'ibikorwa by'ubukungu bitinjiza by'umwihariko cyane amahera yinjiza ku bantu bakora rero ibi arashobora kuba rero make kubera kudashobora kwagura isoko, nk'uko amakuru yamara dushikira. Nubwo rero by'umwihariko bidahagarariye rwose urwego rwinjiza rw'igihugu icyo ari cyo cyose, nk'uko by'umwihariko bikomeza kugenda bigaragara ku muturage ntago bishumishije. Yerekana ibimenyetso by'ibibazo by'ubukungu, kandi mu bisanzwe n'ikimenyetso cyerekana urwego rwinjiza ubukungu ku banyagihugu bose. Ubukungu bwa Afurika bukunze guhura rero n'ibibazo by'ibikorwa remezo bidahagije, by'umwihariko kutagera ku burezi n'ubuvuzi ndetse n'imiyoborere idahwitse. Ibyo byose biragira uruhare runini cyane mu kwinjiza amahera mu bukungu, kandi kubera iyo mpamvu by'umwihariko kuri ubu ngubu by'umwihariko ibihugu byinshi birakenye. Umusaruro rusange w'igihugu kuri buri muntu ni igipimo gikoreshwa cyane cyane mu gusuzuma imikorere y'ubukungu bw'igihugu. Ibara by'umwihariko impuzandengo y'injiza y'abenegihugu b'ibihugu, kandi by'umwihariko ikoreshwa by'umwihariko kenshi mu kugerageza imibereho mu bihugu bitandukanye. Ariko kwishingikiriza by'umwihariko cyane cyane mu nyungu zinjiza nk'igipimo ca GNA kuri buri muntu by'umwihariko ntibishobora rwose kuba rero ibihugu bya Afurika ku rugero by'umwihariko bishobora kuba byogeraho, nk'uko amakuru yama aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira. Igihugu c'u Burundi cyarashyizwe ku mwanya wa mbere by'umwihariko nk'uko amakuru yama aradushikira. Somalia ku mwanya wa kabiri, Repubulika ya Centrafrica by'umwihariko nayo iza ku mwanya wa gatatu, Mozambique ku mwanya wa kane, Madagascar ku mwanya wa gatanu,
Sierra Leone by'umwihariko ku mwanya wa gatandatu, Repubulika ya Kongo ku mwanya wa karindwi, Nigeria ku mwanya w'umunani nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomira. Ibi byose biragaragaza uburyo ibihugu bimwe na bimwe nga ku mugabane wa Afurika bitariko by'umwihariko bitari ku rugero rwiza canga se bidashobora kwinjiza amahera akwiye ashobora kuba yotunga canga yofasha umunyagihugu. Israel yebiwe ibanga rero isabwa guhita rero ibikora mu maguru mashyashya mu nyuma y'urupfu rw'umuyobozi wa Hamas. Leta zunze ubumwe za Amerika rero binyuze mu bunyamabanga wayo mu by'ububanyi n'amahanga Antonio Blinken yarasabye Israel gukoresha amahirwe rero ifise ikarangiza intambara irimo rero n'umutwe wa Hamas mu nyuma y'ikore y'igisirikare cya Israel gihitanye umuyobozi mukuru w'uyu umutwe rero Yahya Sinwar. Ibi byaratangajwe na Antonio Blinken kuri uyu nguyu wa gatatu heze ku igenekerezo 23 Gitugutu 2024 mu ruzinduko ari kugurira mu bihugu byo mu burasirazuba byo mu burengerazuba bw'isi birimo na Israel. Yaragize ati iki nicyo gihe cyo guhindura rero by'umwihariko ibyagezweho bikaba insinzi ihamye ya diplomasi. Ubu intego rero ikwiye kuba ari ukugaruza abafashwe matekwa, kurangiza ingwano ndetse no kugira umugambi usobanutse by'umwihariko w'ibizakurikiraho. Blinken kandi yaranavuze ko Israel hari byinshi ikeneye gukora birimo rero no gushaka uburyo rero ibikorwa by'ubutabazi byagera ku banyagihugu bavuye mu byabo kuko rero hari aho butabasha kugera kubera ingwano. Umushikiranganje wa mbere wa Israel bwana Benjamin Netanyahu na guverinoma ye by'umwihariko ntibaragaragaza uko ubushobozi bwa gisirikare n'ubuyobozi bw'umuhare wa Hamas bugomba gusenywa burundu. Icyakora Blinken yongeraho gushimangira ko Leta zunze ubumwe za Amerika zanze burundu ko Israel yakongera kwigarurira agace ka Gaza ndetse ko Netanyahu yamwijeje ko Israel itagifise uwo mugambi nubwo hari igitutu gikomakomeye cyane cya bamwe bo mu ishyaka rye bamusaba kureka abimukira b'Abayahudi bagasubira muri ako karere nk'uko yama aradushikira. Nubwo kandi ibintu bihagaze gutya cyangwa se ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera nga muri kino gice by'umwihariko hariko haribazwa ibikorwa bigiye bitandukanye bishobora kuzakurikiraho mu gihe abatari bakeya bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko hari impungenge zikomakomeye cyane ndetse zikomeje kugenda zirafata indi ntera. Ni mu gihe by'umwihariko Iran yavuze ko igihe izagabwaho ibitero isi izahita irimbuka, mu gihe yavuze ko nayo izahita irarasa ibisasu biremereye cyane ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko babangamiwe ndetse banafise ubwoba bw'ibintu bishobora kuzaba mu gihe Israel izaba by'umwihariko yaragabye ibitero bikomakomeye cyane nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza magingo yangaya rero by'umwihariko abakurikiranira hafi bikomeje kugenda biraba by'umwihariko nga mu burasirazuba bwo hagati ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko batewe impungenge ndetse by'umwihariko banafise ubwoba bw'ibintu bishobora kuzofata indi ntera. Tugaruke mu yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Tugaruke by'umwihariko ku ngwano zikomeye zikomeje kugenda ziragaragara cyangwa se ingwano zikomeje kugenda zirafata indi ntera. Umuhari wa M23 kugeza ubu ngubu by'umwihariko biravugwa ko wamaze kugenda urafata intwaro nyinshi nk'uko amakuru yama aradushikira canke aradusumira ndetse bakaba bamaze kugenda barafata ibikoresho bigiye bitandukanye by'abarwanyi biganjemo aba FARDC, biganjemo abo muri FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi n'abandi basanzwe barafatanya mu bikorwa bigendanye mu bikorwa bigendanye by'umwihariko no guhangana n'uyu muhari wa M23. Mu Rwanda zabaye ku munsi w'ejo zarashize umuhari wa M23 by'umwihariko wongeye kwigarurira igice kinini nk'uko amakuru yama aradushikira cyangwa akomeza kugenda aradusumira ngaha by'umwihariko ngaha mu bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira bakaba barigaruriye igice kinini cyane muri bino bice byo muri teritwari ya Warikare. Umuhari wa M23 kandi warigaruriye ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye birimo by'umwihariko ibyaha muri Warikare ndetse n'izindi teritwari zishika muri zine bari bamaze iminsi barigaruriye nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru yama aradusumira.
Kugeza ubu ngubu rero abakurikiranira hafi ibiko birabera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ntibajya umunwa mu kugaragaza ko umuhari wa M23 ukomeje kugenda by'umwihariko urakora amateka akomeye cyane nk'uko amakuru yama aradushikira cange amakuru yama aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko abatari bakeya bariko baramagana Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuba yarananiwe kuba yoshyira ihereza kubigendanye n'urugamba cyangwa se kubigendanye n'izi ngwano zikomeje kugenda ziraba. Mu ijambo ryiwe Perezida Tshisekedi ubwo yarari mu ntara ya Chopo by'umwihariko Ikisangani ku munsi w'ejo yaravuze ko kugeza amagingo yanga yahanganye na Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba yarakomeje kugenda aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biravugwa ndetse n'ibikomeje kugenda biratangaza n'abamusaba kwinjira muri gahunda z'ibiganiro adashobora kuzobyemera. Akaba yarashimangiye ko by'umwihariko azakomeza guhangana ku buryo bukomeye cyane n'umwanzi ariwe M23, anashimangira ko ari u Rwanda rwamuteye binyuze muri M23. Icyakora u Rwanda rurabihakana rwivuye inyuma. Dusubire mu masaha ari imbere.